it. Create a prayer. Hey. Wahora umunyembaraga inkomezi zawe zagiye he wahora uhura n'igeragezwa ukarinesha za nkomezi zagushoboza kunesha igeragezwa zagiye he wahora ufise umutima w'urukundo rwo gukunda Imana rwa rukundo rwagiye he nakiro receive the fire. Wari gupfiramwo ariko utapfiriyemwo hari byinshi abandi bapfiriyemwo ariko utapfiriyemwo kubera iki uri kuratera akagonga Imana kubera iki uri kuraheba ivyo kugoroka kubera iki uri kuracika intege kubera iki uri kurananirwa kandi wari ivyizigiro vy'Imana kubera iki uri kurihebura kandi wari ivyizigiro vy'Imana wewe uri ivyizigiro vy'Imana ijuru wowe riguhasa amaso igikorwa ca mpwemu yera igikorwa co kuzura iyi ni ibihe vyo kuzura ubwiza bw'Imana iyi ni ibihe vyo kuzura ubwiza bw'Imana iyi ni ibihe vyo kuzura imbaraga z'Imana ni ibihe vyo gukorera mu mbaraga z'Imana ni ibihe vyo gukorera mu mavuta y'Imana va mu mubiri usura ubwiza bw'Imana usura amavuta ya mpwemu yera walking spirit ko ukoreshejwe n'Imana. Pray for the Holy Ghost, pray for the Holy Ghost. Ingabire shasha take it, take it. Ateliaza Shante Kretia a prayer language Yagatanato Hallelujah. Uyu munsi aho uza kurara nta murozi aza kuhegera. I'm not a prosper.